numvirije ivyo Perezida Ndayishimiye yavuze avuga yuko abarundi badashonje, ko barya neza, ko basa neza, novuga yuko ari ukubakindaga. Umengo Perezida Ndayishimiye ntazi ingene abarundi babayeho, ntazi ubukene barimwo, ntazi igihugu atwara ingene ubutunzi bwifashe, kuko ngira ngo araba barya bari iruhande yiwe, barya bari muri leta, barya bihanganga vyo mu gisirikare, mu gipolisi, barya bafata amafaranga menshi canke bakiba leta, ngira nibo araba nibo babona ko ari abarundi koko. Abandi umengo asa n'uwabibagiye, kuko ubwa mbere ho ico novuga, wa wundi atakuze ntikamurikwa. Uburundi nico gihugu ca mbere gikenye kw'isi gusumba ibindi bihugu vyose vyo kw'isi yose. Murumva rero yuko abarundi, igihugu gikenye, abarundi baba bakenye, kumbure hariho bamwe baba batunze, ngira nabavuga. Ikindi novuga nuko ibiciro vy'ibifungurwa vyaraduze cane. Baravuga yuko ibiharage ariyo ndya y'abarundi bose. Ikiro kigeze ku mafaranga ari hagati y'3,700 n'ibihumbi 4. Igitoki niko kuko, umuceri wowo ushika ku 4,500, kugira ngo atawifise nta wukiwugura. Mbere n'abakozi ba leta murazi yuko bahembwa intica ntikize. Yavuze kandi yuko ngo abarundi ngo bagomba ngo kurya ngo bicaye badakora. Sinzi abavuga, ngira ni barya bakorera leta. Mugabo uravye umwirimizi, abirimizi kandi benshi, abarundi barenga 80% batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, bavyuka ijoro bagaheza bagataha izuba bakagodoka izuba rirenze. Mugabo bimbura bike. Ico gituma bimbura bike nuko ubwa mbere ho isi yaratitutse, amatongo yaraze, kuko abantu bagwirirana ku murindi udasanzwe, nta mase bagira, nta fumbire bagira. Yavuze ngo bavomye amazi ngo n'amabido ngo bagavomera ngo irengarenga zica zimera. Sinzi iyo si avuga ko ari y'Uburundi, sinza abantu avuga. Nico gituma rero ubu ubona yuko ivyo vyose bituma abarundi baba mu bukene ntangere, inzara izura inzara. Nico gituma abarundi bakenye, bashonje, ngira n'abakozi ba leta kubera bahembwa intica ntikizi, nabo nyene bamwe bavuga ngo barya gatatu. Bavuga yuko ari iyo uwifise ariye rimwe ku munsi agahaga, aho ubu aba ari mu bagira Imana. Ikindi novuga nuko ifaranga ry'Uburundi ryarataye agaciro cane, ku buryo rero ibivuye hanze vyose bica bizimba. Hanyuma n'uwo mukozi wa leta ifaranga ritaye agaciro, byose ibifungurwa bica biduga. N'uwo murimizi niyo ashoye ivyo biharagi, kubera ifaranga ryataye agaciro, ntaheza ngo agure nawe udakeneye ari amavuta yo gushira mu ndya. Umengo vyacitse umuziro. Bavuga yuko rero umengo Ndayishimira akindaga abarundi, umengo ntabababaye, umengo ntazi abatwara ingene bamerewe. Sindabizi igihugu arimwo, umengo abivuga ari mw'ijuru, ari mu gicu. Nuko ubwa mbere hoho yovuga make, hanyuma agakora, kuko uno musi avuze ikibuke yavuga igihushane cacu. Nafate imigambi avuga ariko avuga ati imigambi dufise yo guteza imbere uburimyi, ubworozi, yo guteza imbere amashuri. Bagiye mbere kuvuga yuko abana abanyeshuri mu mashuri baheba cane, mashuri y'intango, kubera inzara. Baraheba baravyerekanye mu maprovinsi yose, baraheba ku murindi udasanzwe kubera iyo nzara nyene, kubera bataronka mbere n'ibikoresho vy'ishuri, bagaca baba ishuri. Nagire rero avugira abarundi ati dufise imigambi iyi ikore gutya na gutya na gutya. Ntapfe gusohoka avuga umengo ariko aratebura. Mukuri gu ntatebura, ukuri gu avuga ibintu bifise intumbero, bifise imigambi, bihumuriza abarundi, bituma batekana, bati noneho turafise indongozi, dufite imigambi myiza, ifise imigabo n'imigambi, ejo kumbure azoba ari heza. Ntapfe kuvuga gutyo umengo ariko aratebura. Avuga imigambi, na cane cane arafise abavugizi biwe, arafise abashikiranganji, kandi yo kwama ariko aravuga atebura
natume abatwara barabafise abahanuzi mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu, arafise ababuramatari, abasitanteri, abatekereye ibyo bavuga babwira abanyagihugu, kandi bavuge ibintu biremesha, ibintu biroranye, ntibapfe kuvuga umengo ni ibintu bisunitswe n'impwemu y'umuyaga.